Shalom, ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yanyu. Ndi muri kumwe na Evangeliste Ndayishimiye Patrick kuri HTV. Mu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mbere yo kuganira ijambo ry'Imana reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye icubare n'amashimwe bigarukire. Turagushimiye ku munsi mwiza waduhaye umugisha kugira ngo twumve ijambo ryawe. Yesaya yaranditse ijambo ryiza aravuga ngo kuri impanguka zihuzagizwa, aravuga ijambo ryiza cyane mwami. Irondera imigezi niko n'imitima yacu ihuzagizwe kwifuza. Aravuga ijambo ryiza Petero aravuga ngo ijambo ryawe ni imbuto itabora. Turagushimiye binoganeza imitima yacu. Imbuto itabora igiye kubibwa mu bagiye kumva rino jambo. Urakoze mu izina ry'umukozi wacu Yesu Kristo. Amen. Bakunzi ba HTV ndabaramukije. Ndashaka tuganira namwe ijambo rigufi cyane rivuga ngo kubaho ufise inzara n'inyota byo gushaka Imana. Kubaho ufise inzara n'inyota, ubuzima bwawe burangwe n'inyota n'inzara byo gushaka Imana. Hari igihe dushaka ivy'Imana tutariko turashaka Imana, ariko ndakwifurije gushaka Imana. Ndakwifurije gukunda Imana, ndakwifurije kugira inyota y'Imana. Reka tuvugane dusome rino jambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi ya 42 murongo wa 1 no wa 2. Haravuga ngo nk'uko impongo ihozagizwe yifuza imigezi niko umutima wanje uhozagizwe kwifuza Imana. Impongo ni igikoko kiba ku misozi, kitaba hafi mu myonga, kitaba hafi y'amazi, kiza kije kurondera amazi kure. Aba bene Kora bararirimba muri Zaburi baravuga ngo kurya impongo kazi zihuzagizwe irondera imigezi ngo ni ku mutima wanje. Haleluya. Ni ku mutima wanje uhuzagiza ukwifuza Imana. Umurongo wa 2 ukavuga ngo umutima wanje ugirira Imana inyota. Ndakwifurije gutunga uyu mutima ugirira Imana inyota. Umutima unyote bw'Imana. Uvyute mu gitondo wumva inyota y'Imana. Haleluya. Uri kuragenda mu bikorwa byawe bya minsi yose wamana inyota y'Imana. Umutima wanje ugirira Imana inyota. Imana nzima nzoza ryari nkonseruke mu nyonga zo mwami. Haleluya. Kugirira Imana inyota n'ubutunzi bukomeye. Bene data, kubaho inyota y'Imana yarashize mu buzima bwawe n'ubuhanya bukomeye. Kubaho udafite Imana, kubaho utumva Imana mu buzima bwawe birababaje. Ndakwifurije kumva Imana. Imana nayo ntushaka kuyumva utayegera. Haleluya. Dawudi aravuga ngo umutima wanje ugirira Imana inyota. Haleluya. Girira Imana inyota. Umutima wawe ugirira Imana inyota. Wumva ufite inyota yo gusenga. Wumve ufite inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Wumve ufite inyota yo kuja mu materaniro y'abizera. Wumve ufite inyota yo kubana n'abera mu makoraniro y'abera. Wumve ufite Imana inyota. Ndakwifurije kugira Imana inyota. Hari izindi nyota tugira mu buzima bwacu. Hari inyota tugira inyota zisanzwe kandi nta nacyo zitumarira, ariko ndakwifurije kugira Imana inyota. Zaburi ya 27 murongo wa 4 Dawudi yaravuze ngo icyo nsaba Uhoraho ni kimwe kandi nico umutima wanje uzo kwitwararika, nukuba mu ngoro yawe mwami. Haleluya. Icyo nsaba umwami wanje ni kimwe kandi nico ubuzima bwanje buzo kwitwararika, nukuba muri presence yawe, nukugendana nawe, nukubana nawe, nukubaho mu buzima buri yatashe kuri wewe. Haleluya. Hari ijambo nkunda mu gitabo cya Yobu rivuga ngo twiyuzuze nayo, tube yatashe muri yo, tube kuri yo, ngo niho tuzogira amahoro n'amahirwe. Urifuza amahoro? Urifuza kubaho ufite amahoro muri buno buzima bwa none? Urifuza kubaho ufite amahirwe? Abatashe kuri Kristo. Girira umutima. Dawudi yavuze ngo aravuga ngo icyo nsaba umwami wanje ni kimwe kandi nico ubuzima bwanje buzo kwitwararika, nukubana nawe, nugutindana nawe, nukubaho mu buzima bwifuza wewe. Nico ndakwifurije mwene data. Ndakwifurije inzara yo gushaka Imana. Uzoza wumva inzara mu gitondo, nzoza uryama saa 8 wumva ugize inzara y'Imana. Haleluya. Uza wumva ushonje Imana, kunyoterwa gusonza umwami wawe. Uza wumva ugendana vide mu buzima bwawe. Tukigera uvuga ngo ndahaze nasenze birakwiye. Oya, gusenga n'umurage mwisa. Kudasenga no guhemukira nabo zosiga kuri nosi. Gusenga icyo nsaba Uhoraho ni kimwe kandi nico ubuzima bwanje buzo kwitwararika. Zaburi ya 63 iravuga ngo 63 murongo wa 1 baravuga ijambo ryiza, iravuga ngo Mana ni wowe Mana yanje, nzozinduka nkurondere. Dawudi, nzozinduka ndondere muri wewe, umutima wanje ukigirira inyota. Haleluya. Nzozinduka ndondera wewe.
mbere yo gukora ibindi byose nzorondera wewe. Haleluya. Bene Kora bararirimbye muri Zaburi y'119 bararirimba indirimbo nziza cyane, baravuga ngo umuseko utaratambika nzoba ndi maso kugira ngo ndimbure ibyagezwe byawe, ndimbure ijambo ryawe. Ndakwifurije kugira inyota y'Imana. Ni wowe Mana yanje nzozinduka ndondera. Reka ndakubwire inyungu dukura mu gusenga. Iyo dufite Imana inyota, iyo turiko turasenga, harimo inyungu nyinshi dukura mu gusenga, ariko reka mvuge mu nkazingahe gusa inyungu dukura mu gusenga. Iyo ufite Imana inyota, niyihe inyungu mu by'ukuri nkura mu gusenga? Niyihe inyungu nkura mu ijambo ry'Imana? Reka mvuge mu gusenga gusa. Reka mvuge inyungu dukura mu gusenga. Reka mvuge mu bintu bibiri. Ikintu cya mbere nibwo buryo buhanitse bwo kurwana intambara. Uburyo buhanitse bwo kurwana intambara. Abo tugwana nabo sabe inyama n'amaraso, niko Pawulo yabwiye Abayefeso. Yaravuze ngo tugwana n'abakuru, abafite ububasha, abafite imbaraga. Abo tugwana nabo sabe inyama n'amaraso. Gusenga kuza gusenya imbaraga zose zo mwijima. Pawulo yabwiye Abakorinto ijambo ryiza, igice cya Abakorinto ba 2 igice cya 10:3 baravuga ngo naho turi n'umubiri titugwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibigwanisho by'intambara yacu atari zo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifite ubushobozi bwo gushingura karimbi. Hari igihe tuvuka tugasanga karimbi karubatswe, hari igihe dukurira mu turimbi, ariko ya nyota yo gusenga ubu ufise, bwa buzima bwo gusenga, bwa busabane ubaka hamwe n'Imana burakuraho icyo Satani yubatse. Bavandimwe, hariho abantu bagendera mu buzima bw'akarimbi, ugasanga mu miryango yanyu ntimugeraha, ari ahantu mugarukira. Ndakuzana inkuru nziza, ikintu gishobora gusenya icyo kintu n'amasengesho. Pawulo yavuze ngo naho turi n'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifite imbaraga zo gushingura karimbi. Umudamu witwa Mary wo muri Scotland yaravuze ijambo ryakoze ku mutima wanjye. Yaravuze ngo ntinya amasengesho ya John Knox kuruta za kirimbuzi, ibigwanisho dutunze hano mu Bwongereza n'i Burayi. Ntinya amasengesho y'umugabo witwa John Knox. Amasengesho azakuraho karimbi, amasengesho azakuraho inyuka mibi ya karande mu buzima bw'imiryango, amasengesho azakuraho. Haleluya. Ndakwifurije gusenga wewe uri kurikirana kino kiganiro kuri HTV. Gira umwete wo gusenga, baho mu buzima bwo gusenga, shingura icyo Satani yashinze ku muryango wawe n'ubuzima bwawe. Haleluya. Reka mbakarorero kamwe. Ibyakozwe muri 12:5 haravuga ijambo ryiza. Nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakabira Imana bakobeje. Umunsi bafashe, umunsi Herode yishe Yakobo, ngo baranezerewe Abayuda, ngo ravuga ngo reka yiyongeze Petero. Haleluya. Abishengero ngo batakambira Imana bakobeje, barabwira Imana ngo Mana, Yakobo yarayapfuye ariko Petero ntapfa. Gusenga. Haleluya. Uburyo buhanitse bwo kurwana intambara. Babwiye Imana, Petero bamufashe kandi Yakobo yarapfuye, none turakwinginze Mwami Yesu. Haleluya. Amasengesho yabo aragendagera ku Mana. Hari indirimbo nkunda mu gitabo cya Kantiki 120 ivuga ngo mwijuru imbere y'Imana afite umuntu amvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, ngo mpamya yuko mu mutima wiwe handitse mu izina ryanje. Amasengesho yabera ngo yarazamutagera ku Mana. Imana ngo ituma marayika, ngo asanga Petero agoswe n'abasirikare 16 afungiwe muri pizo hagati. Amasengesho. Haleluya. Uburyo buhanitse bwo kurwana intambara, uburyo buhanitse bwo kurwana intambara. Icyabaye urakise ngo marayika yarasha mukora mu bavu, ngo aramuhagurutsa, ngo aramubwira ngo Petero haguruka. Petero agira ngo ariko ararota, ngo aratambuka aragenda, ngo ageze hanze. Haleluya. Ngo ageze hanze aravuga siniko ndarota kweri nangiye, ngo agenda muri yanzu bariko bamusengera kwa Mariya, ngo aradodora, ngo umukobwa w'umukurano witwa Roda. Haleluya. Ngo yumvise ijwi rya Petero, ngo aravuga ngo ntakiri Petero. Oya, Petero ari ngaha hanze, aravuga ngo Petero ari hanze, ngo umunezero umubuza kugurura, ngo arirukanka arababwira ngo Petero ari hanze. Bamwe muri bo baravuga ngo n'umuzimu we siwe, ariko bakinguye baramubona, baramubaza ngo niko byagenze. Aravuga ngo twareko turasenga, marayika w'Umwami Imana yaje. Umva ndakubwire, gusenga
uburyo buhanitse bwo kurwana intambara. Hari ibikugose, urafungiwe ahantu, satani yakujanye ahantu, senga. Haleluya. Ndakwifurije ubuzima bwo gusenga. Paulo na Sila bafunzwe mu gice cya 16 ngo bageze mu gicuku, ngo barabwirana ngo ko batafunza akanwa, bakaturekera akanwa reka ngo duhimbaze umwami wacu, ngo baratazi Imana yawo. Gusenga kwabo ngo n'amasengesho no guhimbaza umwami ngo begira ku Mana, ngo iminyororo iradohoka, ngo inzugi zari zifunze zirakubita hasi, byose imiryango irakinguka bicayeho. Umuzamagira ngo bakitse, aravuga ngo turi hano twese. Urifuza mwene data, ari ibintu bibosha ubuzima bwawe, hari ibintu bibosha imiryango yacu, ndakwingize ongereza imbaraga zo gusenga, ubakabona ubuzima bwo gusenga. Paulo bariko barasenga, nta kindi cyabaye, ubuzima bwabo bwarabohowe na wa muntu wa muzamu. Muzi ko wa muzamu yakijijwe muri ya joro nyine, ngo arabajana muhiri wiwe aja kubakanda amazi ashushe. Oh haleluya. Uyu muntu ubuzima bwe bwarahindutse kubera iki? Hariho abantu bariko barasenga. Hariho Zaburi inkunde ya 56 umurongo w'9 iravuga ngo maze abansi banje bazosubizwa inyuma, ku munsi nzotakamba ko ivyo ndabizi neza kuko Imana iri mu ruhande rwaje. Haleluya. Abansi banje bazosubizwa inyuma, umunsi nzotakamba, ivyo ndabizi neza kuko Imana iri mu ruhande rwaje. Ivyo ndabizi neza kuko Imana iri mu ruhande rwaje. Reka mbaheze intaye yakoze ku mutima y'umugabo witwa David Livingstone. Bari mu ishengeri wabo muri Scotland. Barabazanya ngo se ninde muntu woja muri Afrika kujana ubutumwa bwiza. Habura muntu numwe, agahungu gatoya gatukakirikana ngo kaduza ukuboko. Baravuga ngo wewe ngwego, barakajana mu ishuri ry'ikiganga kugira ngo azogenda mu muganga. Yize ngo araza muri Afrika. Umunsi umwe sinibuka aho bari muri Malawi cyangwa muri Malawi. Aho bashikiye barababwira ngo tugomba kubica. Barabandikira barababwira yuko mu ijoro baza kwica. David Livingstone naho bari kumwe ngo babwira Imana ngo basenga amasengesho yabagera ku Mana. Haleluya. Barikiri ko basenga naho kumbe Imana ngo yateguye umugwi muto wo muri Scotland, abantu 39 barahuza umutima n'inama ngo batangira kubasengera. Nta makuru bari bafite, ntabyo bari babatelefoni, ntabyo bari bababwiye. Gusenga uburyo buhanitse bwo kwana intambara. Barya abantu ngo baritegura baza kubatera, baravuga ngo reka tubice tubakureho. Bene data ngo bageze hafi ya yanzu, bari ko babona yanzu ngo babona ibigatanya 39 ngo bikikuje yanzu. Baravugana barabazanya ngo mbega bari abantu bavuye he? Bari abantu ngo bari baje kubica ngo bumva ubwoba bwinshi, bariruka barahunga. Ngo buce mu gitondo baza kuraba barya abantu barabura. Ngo barababwira ngo none nigute vyagenze, ngo twaje ariko dusanga hano harakikujwe, haragoswe. Haleluya. Barya abagabo bamenya kuko amasengesho yabo Imana yazanye abantu bo kubakingira. Igitangaza cyabaye, David asubiye Livingstone wabo, ariko aratangiye ntaye ngo baramubaza umuntu ajejwe ibyo mu ishengero, aramubaza none uwo munsi iyo tari kurayibuka, aramubwira ngo ndayibuka neza, n'uwo munsi ndawibuka. Ngo aho umubwiye ngo asanga n'iryajoro bariko barabasengera. Gusenga umutahu udahomba, uburyo buhanitse bwo kurwana intambara. Turwana n'intambara z'uburyo bwose. Bavandimwe, ndabifurije gusenga. Dawudi yavuze ngo umunsi nzohaguruka gutakamba, ngo ivyo ndabizi neza kuko Imana iri mu ruhande rwanje. Haleluya. Imana iri mu ruhande rwawe, wowe usenga. Ubaka, bwira Imana igusuke mu inyota yo gusenga, ubuzima bwawe ubunyote bw'Imana kuruta ibindi bintu byose. Haleluya. Uzoronka intsinzi, uzoronka ubuzima. Mureke mbabwire ikintu kimwe cyangoze ku mutima muri no minsi. Nariko niga, ndakwifurije kubaka igicaniro. Ubaka ubuzima bw'igicaniro wawe, amasengesho, igicaniro kitazima. Kubera iki? Hari ibindi bicaniro byari byarubatswe. Hari ibicaniro byubatswe n'abasokuruza bacu iriya hirya. Hari ibicaniro bubatse, hari ibicaniro bya negative bagiye bubaka. Bene data, hari abantu uyu munsi bakurikiranwa n'ibintu bya kera bya kahise bya karande, bigenda bikurikirana imiryango yabo. Ugasanga mu miryango yabo ntibarongogwa, niyo barongogwa ntibaba mu mazu,
ugasanga divorce, ugasanga inzu zose nk'abantu batanu bavukana bagira divorce, ugasanga abantu bavukana ko batanu bavukana 8 bagwaye diabete, ugasanga ibintu mu famille yanyicwa na kanseri gusa. Wewe wabiraba ukagira ngo nibisanzwe, ukagira ngo nibisanzwe. Haguruka usenge, haguruka ucagagura ivyo bintu byose bitari byo, haguruka uvuge ngo ubaka ubundi buzima, shiraho umurongo utukura ku buzima bwawe n'abazo gukomokaho. Ubaka igicaniro kizima. Haleluya. Ubaka igicaniro kizima. Hari ivyo ugomba kwanga iwanyu, hari ibicaniro bya negative byari byarubatswe, ugomba kuvyanga ukavuga ngo iki ndacanze, iyi karande ndayanze, kuko udatera imbere ndakwanze. Ubu buzima bavandimwe, hariyo umuntu wambwiye ikintu kirambabaza. Umuntu yavuze ngo sinshaka kwitiranwa n'abavyeyi banje kubera ubuzima bubi babayemwo. Haguruka, hari ibintu tugomba kwanga. Twebwe no muri bihugu bya Graraki, hari abantu basokuruza bacu basenga za kiranga nta kindi bagujana, hari ibintu imihamuro mibi cyane bakorera mu miryango. Bene data, hariyo abantu uno munsi, hariho umumama umwe ndabashingira nta yankoze ku mutima. Iwabo nta muntu warenze imyaka 50, akwije imyaka 49, aravuga ahantu naho rasengera, aratubwira ngo nimaguruke mu nsengere, kuko iwacu mu myaka 49 50 tuba dupfuye. Ejo bundi nagize amahirwe mpura nawe ahantu, arambwira ngo wa munsi mwansengera, uyu munsi nkwije imyaka 67. Uyu munsi ndakwije imyaka 67. Kubera iki? Narahagurutse ndanga, ndavuga ngo akakarimbi ndagashinguye. Hari ivyo tugomba gushingura, hari ivyo ugomba kwanga. Haleluya. Dawudi yaduhaye, yavuze ngo umunsi nzohaguruka gutakamba. Ivyo ndabizi neza kuko Imana iri mu ruhande rwanje. Ndakwifurije gusenga uburyo buhanitse bwo kurwana intambara. Senyagura karande, senyagura ibyo bubatse bitari byo. Hariyo bamwe gusenga bitangirira kuri bo. Haguruka usenge. Reka ndabaho karorero kamwe kigicaniro cyo mu isezerano ricaja bubatse cyankoze ku mutima. Usome mu gitabo cya Timotheo wa 2 igice cya 2:5. Hariyo umurongo wakoze ku mutima wanje uvuga ngo kuko nibutse ukwizera kutari kuburyajya kuri muri wowe ko wabanije kuba muri nyogokuru Lois no muri nyoko Eunike, kandi ndazi ndakekeranya ko kuri muri wewe nawe. Uyu mugore Lois yari yarubatse igicaniro. Haleluya. Arabyara umwana w'umukobwa amwita Eunike. Eunike ararongogwa, amaze kurongogwa abyara umuhungu witwa Timotheo. Uyu muhungu witwa Timotheo, Paulo arahandu witwa Ideluba mu gitabo cy'ibyakozwe n'ubutumwa 16 barahura na mugabo witwa Paulo amwitegereje ngo abone Imana muri we. Haleluya. Barabaza ngo uyu mwana n'uwande, baramubwira ngo ise n'umugiriki ariko nyina n'umuyuda. Akurikiranya amateka yiwe asanga yaratojwe. Hari igicaniro cya nyirakuru Lois na nyina nawe na Timotheo. Mu gitabo cya Timotheo aravuga ngo kuva mu bwana bwe yari yaratojejwe ibyanditswe. Wowe igicaniro cyawe kiwanyu gitangurira kurinde, gitangurira kurinde. Hariho ibintu bitari byo zubatswe bavandimwe. Ndabifurije gusenga kugira ngo musenye. Iyi nyota yo gusenga ndiko ndababwira hano niyo kugira mwagura uturere two gusengeramwo, mwagure muve mwebwe gusa muse ndababwire. Hariyo abantu bambwiye la ubushize barambwira ngo iyo bakijijwe ngo baba batandukanye n'ibindi bya kahise. Sibyo? Ego uri kurasega kubera hariyo amaraso dufite, hariyo amaraso yabo, hari amaraso dufite yabo. Ayo hari amaraso dufite yabo. Icyo dukora ni kimwe no gusenga dukuraho. Kubera iki usanga abakristo ibintu bya kera bigenda byakurikira nuko badafata umwanya ukwiriye wo gusenga no gucagagura ibyo bintu. Kandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo uko tugwana ibigwanisho byo twambara yacu ntabwo ari byo mu byo bw'umubiri ariko imbere y'Imana ngo biza bishingura karimbi. Ndakwifurije ubuzima gusenga. Nimba ukorera Imana, ndakwifurije gukorera Imana usenga. Nimba uri umuvuga butumwa, ndakwifurije gukorera igikorwa cyose cyo mu ishengero rya Kristo Yesu usenga. Ubuzima budasenga, gukorera Imana udasenga birayishe. Nta musaruro na muke bizana. Nta musaruro na muke yabizana. Ndakwifurije gusenga. Ubuzima ministere yose ufise, ndakwifurije gusenga. Numutahe uzosegira abana bawe.
bakazosigara bavuga ngo nyokuru wacu mama wacu yarasenga. Ubuzima busenga, gusenga niho duheregwa amavuta tuyakura ku mavi, amavuta ya ministry, amavuta yo kuririmba. Haleluya, tuyakura mu gusenga. Nta handi tuyakura. Haleluya, nta handi tuyakura amavuta. Yaravuze Yesu avuye mu butayu, avuye gusenga. Umunsi wa mbere yagiye mu rusengero, yasomye Yesaya 61 aravuga ngo mpemu w'umwami Imana ari kuri njyewe, kuko Uhoraho yandobanuje amavuta. Haleluya, ngo mbwire baciye bugufi ubutumwa bwiza. Yarantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'imbohe ko zugururiwe, ngo menyeshe abantu mwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho n'umunsi wo kwihora kw'Imana yacu, ngo nirura abagandaye. Yesu ino disikuru ya mbere yavuze avuye mu masengesho iminsi 40. Haleluya, nta kindi kizotuma usigwa, nta kindi kizotuma ministry igira imbaraga n'ubuzima bw'amasengesho. Igihe igikorwa cyose ukora inyuma yacu gishigikiwe n'amasengesho, mu by'ukuri uraronka umusaruro ukwiriye. Ndakwifurije gusenga. Haleluya, urifuza amavuta, senga. Urifuza kuririmbira umwami, warasizwe. Bene data, kuririmbira Imana utarasizwe birarusha. Gukorera Imana warasiguruwe birarusha. Ikiguzi uri kuratanga uyu munsi mu kubana n'Imana nico kigusiga. Haleluya, ndakwifurije gutanga ikiguzi cyitwa gusenga. Ubuzima busenga hari umusaruro. Ukuye amavuta, ubuzima busenga buraduha igikundiro. Nehemiya amaze kumva amakuru y'iwabo, ikintu yakoze yarasenze. Haleluya, arasenga arabwira Imana ngo numvisha amakuru atariyo. Igice cya mbere umurongo wa 4 uravuga ngo nuko maze kumva izo nkuru z'iwacu nicara ngaho ndarira, mara iminsi mbabaye nisonzesha nsenga imbere y'Imana nyene ijoro. Mbega iyo wumvisha amakuru nta kindi cyakurikiyeho, yagiye imbere y'Imana arasenga. Mbere yuko aja ku mwami yarahereza umwami. Umwami ngo amuravye mu maso aravuga ngo kutanezerewe nko gusanzwe umeze. Aramubwira ngo numvisha amakuru atari meza yiwacu. Amaze amasengesha mu gikundiro. Umwami aramubaza ngo Nehemiya we niko ushaka rero kuri njyewe. Haleluya, igice cya 2 umurongo w'indwi uravuga ngo ndaheza ndamubarira ati niwe bishimaga mugenzi, mpabwa ibyete nshira ibyegera byawe byo hakurya y'uruzi kugira ngo bemere kumpa inzira nshike i Buyuda. Niko ushaka, ndifuza kugenda kubaka uruzitiro. Haramubwira ngo nta kindi ushaka n'ikete. Haleluya, uyu murongo w'8 uravuga ngo nuko umwami arabinyemerera abitewe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri njyewe. Haleluya, umwami arabinyemerera. Nehemiya yabikoze abanje gusenga, yabyemerewe kubera iki? Amasengesho niyo yamuhesheje ikiganza cyiza. Basenebarati na Batobiya nta makuru bari bafite, bari kubabwira Nehemiya bakamubwira ngo tuzokurega ibwami, kurata ibiti by'ubwami. Nehemiya yarabitse muri we ikete ry'ibwami, yarafise ikete ry'ubwami, yarafise uburenganzira bwa byose. Muvandimwe uri kuranyumviriza, ndakwifurije gusenga, bizaguha igikundiro. Haleluya, bizaguha ikiganza cyiza. Daniyeli ari i Buyuda yagize ikiganza cyiza ku ibwami, bamugirira ishari ryamaho. Nta kindi kizotsinda ishari atari amasengesho. Baramugirira ishari, baravuga ngo Daniyeli tuzobigenza gute kugira ngo tumutandukanye n'umwami. Haleluya, icyabaye Daniyeli baravuga ngo reka tubwire umwami, tumubwire ngo tuzogusenga ukwezi kose. Nta handi twofatira Daniyeli atari ku Mana yiwe. Barabivuga, barabyuzuza, bahejeje kubyuzuza baravuga ngo reka rero tubibwire umwami. Umwami arandika urwandiko, arasinya, avuga yuko basenga iyo bamusenga. Bajya abantu ngo barakurikirana basanga Daniyeli ko asenga Imana yo mu ijuru, atanga asenga. Baza kumurega ibwami, baramubwira mwami Daniyeli karasenga. Hari umurongo nkunda cyane muri kino gitabo igice cya 6 umurongo wa 10. Maze Daniyeli amenye ko icyandiko
cyasinywe ko ajiwe kandi amadirishya y'inzu yiwe yerekeza i Yerusalemu. Yama yuguruye akomeza gupfukama gatatu ku munsi asenga Imana yiwe ayikengurukira nk'uko yari asanzwe abigenza. Haleluya! Nibo bwari ubuzima bwe kuko yari asanzwe abigenza, asenga gatatu ku munsi. Daniyeli, mumvirize bavandimwe, baramugirira ishari. Intambwe zari ziraho bari bazisonzeshereje, baravuga ngo ntambwe ntimuyigaburire tuzotuma Daniyeli. Umwami bamubwiye ngo Daniyeli karasenga Imana, ngo arababara ngo kuko yarakunda Daniyeli, ariko ngo kubera urwandiko yari yahisinye aravuga ngo nta kindi gikurikireho, reka Daniyeli tuje kumuta mu gobo rw'intambwe. Oh, haleluya! Amasengesho marayika w'umwami Imana ngo witangura Daniyeli hariya mu gobo rw'intambwe ashitse. Haleluya! Ashitse mu gobo rw'intambwe. Oh, Mungu wetu ajabu kweli, ngo asanga intambwe zirasinzira, aziryamamwo, aratuza, araguma hamwe, ngo umwami arataha nijoro buri tiro. Haleluya! Ngo abyuka mu gitondo ngo arashika kuri rwa gobo rw'intambwe, urahamagara Daniyeli, mukundu uracyariho? Daniyeli aravuga ngo mukundu ndacyariho, ngo nabonetse imbere y'Imana ntacyo nacumuye n'imbere yawe. Bene data, mwumve namwe amasengesho yakuye Daniyeli, yamukuye mu gobo rw'intambwe. Urifuza kugera kure mu buzima bwawe? Urifuza gusimba iyo mitego y'umwanzi? Ndakwifurije ubuzima busenga. Daniyeli ngo yabikora gatatu ku munsi. Hariho abantu bitwaza ngo mfite ibikorwa byinshi nta mwanya mfite wo gusenga. Daniyeli yari premier ministre, yari umushikiranganje wa mbere, yari afite ibikorwa byinshi, ariko yasenga gatatu ku munsi. Yari afite igicaniro, yari yubatse, yasenga gatatu ku munsi. Ubaka igicaniro, uburyo ndiye utazoba ukihari, abana bawe bazosarura ayo masengesho, abana bawe bazosarure ayo masengesho. Ndakwifurije kubaka igicaniro cy'amasengesho. Yesu aguhezagire cyane. Gusenga bisiga umurage mwiza, bisiga umurage mwiza. Umwami yaravuze ijambo nakunze cyane, aravuga ngo Imana ya Daniyeli niyo yonyine ikwiriye gusengwa, muzi cyabaye? Bafashe Daniyeli bamukurayo, barabwirana ngo reka tuzane barya abantu bamureze nabo turabe tumuti hajya turabwiye ko Imana yabo. Mureke mbabwire, barya abantu barapfuye bose barashira. Ndabifurije gusenga. Nababwiye ngo gusenga, Imana igusuke mu inyota yo gusenga mu buzima bwawe. Ugira inyota, wumve unyotewe gusenga mu gitondo, saa sita ku mugoroba, wumve ubuzima bwawe unyotewe gusenga. Nibwo buryo buhanitse bwo kurwana intambara. Hari igihe tubona intambara hirya no hino. Dawudi yavuze ngo umunsi nzohaguruka gutakamba, ngo abansi banje bazosubizwa inyuma. Ngo ibizo ndabizi neza kuko Imana iri mu ruhande rwanje. Niwasenga, Imana iri mu ruhande rwawe. Ndakwifurije gusenga, ndakwifurije kugira inzara n'inyota zo gusenga, ndakwifurije ubuzima busenga. Uzoronka igikundiro, uzoronka amahoro, uzoronka ubwiza, uzosigwa. Haleluya! Urifuza kubaho mu buzima bwiza bunezerewe, uzobaho ufite amahoro. Abantu basenga bagendana amahoro. Yesu aguhezagire kandi aguha umugisha. Reka ndagusengere. Mwami Yesu, turagusabye ngo duheze inzara n'inyota zo gusenga. Twasanze nibwo buryo buhanitse bwo kubaho muri buno buzima bwo kugwana intambara, kuko abo tugwana nabo saba inyama n'amaraso. Haleluya! Twambika imbaraga, duha ubushobozi mukunzi wacu Yesu Kristo. Duha imbaraga zo gusenga, twongereza inyota yo gusenga, duha inzara zo gusenga. Mwami, turakeneye gutunga ubuzima busenga. Urakoze mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire.